urazi kwanza imbere ya vyose bali akintelefone kuko nari maze umwanya ndiko ndamurondera kwanza bali jewe kuri telefone telefone irazimije Landry telefone irazimije abandi bamesha bari kumeya telefone irazimije nari muhira mu Kigobe ndimva nyene muri jewe yuko nta munezero mfise muri uwo mwanya kuko mu mwanya uheze nari naba telefone turaganira mbwire bana guci turakuya ahubwo nitwashika bana cyo turakungene tubonana dukoraga content kararo gasema fresh aci umwana ndasubira je ndaba telefone ndababaze aho bageze nasikia simu azipiti mwanya muto bali niwe ashiya telefone ijambo ryambere bali yambagije guci uko wapi cyambwiye ndi muhira twagize insanganya dusange ku bitaro kuri hospital militaire acara kupo akibimbwira muri omwe ngasema nasaba bajama content naravyibagije na jewe ni content yako wapi bali yaweza kani fanyisha erere muri ibi bintu vyuko ngo bagize insanganya cyambwira ngo ni so content ubwo nyene nari mwibaraba naje mfata urugendo paka ku hospital militaire ndibuka nishika kuri hospital militaire twashoye guhura na Christa la belle Christa asanze wari umukunzi wa Landry muri uwo mwanya sinabaramukije ukutabaramutsa nari mu yindi mood ariko my sister muri ujya mwanya narabonye kumengo ameze nk'umuntu yashavuye ukuntu bijanye kungere naje gitura umugama sinabaramukije kuko je mind zanje zose nibaki na medite bana acha nikamwangalie mesha ukunge na merewe mesha njona Landry Promoter rumva reka ndabe kwanza aba bajama twa turavuganya muri umwanya bamerewe gute kaka sasa nikabapita race faster nerekeza he muri urgence aho Landry yara di hamwe na Yan A nkigishikajya ikintu ca mbere Landry akimbona yambagije bana kaka yambwiye kaka tunaponea kufa tuliponea kufa nzo gukurikirana amapost ya Landry Promoter ku mwanya kenshi yaba ku mastati cyangwa kuri Facebook ndetse no kuri YouTube dusanzwe dukorerako yariko aramenyesha abantu yuko agiye ingozi ndetse aranapostinga n'ifoto yashitse ingozi guci ivyo bintu yariko arabivanga no kwisfuriza isabukuru yiza Christa umukunzi wiwe nshaka kumenya amakuru twokura kuri guci anife ya Christa Landry ariko aramwifuriza isabukuru yarabandanije iba canke vyahavuye bivangwa na guti ivyo bintu ku ruhande rwa ugerageje kubiraba anife yari kuba mu gihe mzee baba iko kwa muganga anife yari kubasangapi isanganya ry'abayisangapi Promoter no muji wanje turekanye nakazi hari ibindi duhuriza ko mina ujama sasa naambia Landry angekuwa ari kufa hivi bingekuwa sigura ko Landry wagize ubuzima bwa guci hari vyinshi amfasha jewe guci angekuwa ari kufa au bali angekuwa ari kufa bingendekaye byari kugenda gute byari kuba bimeze birababaje cyane guci uko biri kose birababaje ariko nk'abantu bari kwaradukurikirana kuko uri mu muryango wa Top TV nyezina uri umwishikira nyezina uri mu muryango abantu benshi bamaze imisi ba posting ya guci yaravuye muri Top TV gijeni na nini sababu abone labda na wapiga mabipini yari sinabakubise content n'umudemara mu masaha make sanda bakubise ibintu bakunzi bakoresha mu media Yan A wewe mu bisanzwe afa nk'umugabo kabisa afa nk'umugabo agwara nk'umugabo ameze neza cyane Yan A subira uramutse abakunzi bakoresha ama media gato bro ndabaramukije mwese abafaniji ba koresha umwanya TV nikoresha umwanya TV koresha umwanya media sorry aho muri hose ndabamenyesha ko ubu Yan A ubuzima bwifashe neza naho umunwa ukwibabaye n'umutwe n'ukuboko ndumva ko dushaka kuyagana koresha umwanya ibintu bikagenda neza cyane uranaberewe kaka murakoze cyane ariko nambaye ikabutura nyene kada niboni nyani ivyo vyiwe kubegwa kwa Yan A nivyo vyiwe Wema Entertainment inafanya kila kitu Wema Entertainment inafanya kila kitu
69 501 648 69 501 iradukunda 648 iradukunda iyo ni mimikash nimubone babandi bako gira utu systeme bigira ngo Landry Promoter mu gusaba abantu amafaranga ukeneye guterera iyo niyo nimero Landry Promoter limikaje ushatse gushira ko akantu kama system bo nuwonyegera akantuma ubutumwa no bushikana unaguna nini kaka bo ni petit frère bo urumva mu bisanzwe limikashe twayitanze bakunzi bakoresha umwanya media mumeze neza novuga neza yuko inondwi turimo mu muryango wa Hitop TV muri famille nzima numubabaro dasanzwe nta munezero novuganye zino hari turi mu bihe bibi mu bihe bitameze neza cyane aho Imana tuvuga neza yuko yakinze Imana yarashwe cyane gukinga ndibaza nta gishasha tugira tuyage cyane ahubwo tugomba tuyage gatoyi numwe mu bakozi ba Hitop TV ariwe Alvin Gucci kugira mumenye ijya avuga narijya asanzwe ari mu muryango wa Hitop TV ndibaza nibikogwa biriko biragabanuka muri iki gihe. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Tu dis quoi, monsieur? Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça. Mu bisanzwe rero bakunzi bakoresha umwanya media uyu ni Landry Gucci nawe twamusanze aho mutoyi wanje Landry Promoter asanzwe agwariye aho muri no minsi tubona neza yuko nibikorwa muri Hitop TV atabiriko biragaragara cyane aho navuga neza yuko iki kintu cabaye kuri Landry Promoter hari ikintu kinini cyane muri entertainment yacu cagabanije gatoyi ni n'ikintu kinini cyane mu bikorwa bya Hitop TV byagabanutse kuko sinibaza yuko boronka ishaka n'umwete ryo gukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye mwene wabo atameze neza amagara yiwe atameze neza cyane nkuko yabishaka. Alvin Gucci urahawe ikaze kuri koresha umwanya media urahawe ikaze Gucci. Asante sana papa. Salama lakini. Fresh. Pole sana mu muryango bro, pole sana mu muryango ntimumeze neza ariko uko biri kose two tunaongea tuko huko kure. None ndi mwangu. Vuga ati na Gucci amagara yiwe yobamerewe gute? So imbere ya byose kandi ndamutse bakunzi bakoresha umwanya media. Ndababwira ni kuko kwanza bose n'umuryango umwe. Abafanzi banyu nibo abafanzi biwacu. Kuri urwo rugendo rwo kujingozi ntari mu bantu bari bashizwemo mu bantu bazogenda ariko bivaye no kungene babonye ko ari ibikorwa Landry we yarakwiriye gukora cyane hako je nubwo norinda ngo mboneka urumva niyo mpamvu muri urujya rugendo je ntashoboye kubonekamo ngo turi kumwe na ba Landry. Gucci gushaka kuri no saha ikintu kiriko kiragabanuka cyane nk'uruhombo muri Hitop TV ni nkikihe washikiriza abakunzi ba industry yacu? Nta ruhombo Hitop TV turiko turagira gusa kuko kwanza duhagaze neza. Hitop TV ni channel ya mbere twavuga ko tuhagaze neza kubijanye kwanza n'ibikorwa turakora bivaye nuko nabandi barakora ariko ku ruhande rwanje kungene shoba kuyivugira Hitop TV bivanye ari na brand yanje twe turi mu kazi ya nubwo vyashitse ibi bibazo inshuti zacu bagenzi banje ababosi banje abantu banje ba hafi nubwo bahuye na zino ngorane
ni kumshukuru tu Mungu. Reka dushimire gusa Imana kuba banagihema kuko ungesikia Landry amekufa, Bali amekufa, kuba tubuze abantu bakomeye cyane mu gihugu. Yego, intwari kabisa. Alvin Gucci, abantu benshi barakubona mu bikorwa vya Top TV ndetse bagakunda bagashimishwa n'ibikorwa vyawe, ariko Alvin Gucci uri umuntu udakunze kuvuga menshi hirya nino ku mbuga, ahubwo ukunze gushira ibikorwa imbere. Gucci ni giki wobwira abantu bariko baragerageza kwikikamukiza bashaka kudugira kuri ibi bintu, kuri risanga rya Landry Promoter, ndetse no kuvuga ibintu bitabereye hirya nino ngo yapfuye, ngo yagize ukunuku? Ni giki wobwira nk'abo bantu bashaka kwikikamukiza muri ibi bintu vya Landry Promoter vyisanga? Kwanza imbere ya vyose turemeranya ko Landry ari star, ari umustar. Turavyemeranya je nawe. Bon, je ndavyemera kandi ko ari umutananigwa. Turavyemerana. Safi. Sasa abantu bose peut-être twarabonye amafoto atandukanye, amapage atandukanye, aho twovuga ko kuri uwo mwanya imbuga za Landry, page Instagram ntiziratangura gukora. Je nagerageje gufata ama screenshot y'amapage atandukanye y'abantu baposti. Ari foto nabonye bashize ko Landry go rest in peace. Iyo foto narayitoye ndayipostinga avuga aba bantu ucugira ko ati sivyo. Kuko je kwanza vyarana kungene vyagenze, je kwanza vyarantangajije cyane. Ukuranyumva. Urazi kwanza imbere ya vyose Bali akintelefone. Kuko nari maze umwanya ndiko ndamurondera kwanza Bali jewe kuri telefone. Telefone irazimije. Landry telefone irazimije. Abandi bamesha bari kumeyana telefone irazimije. Nari muhira mu Kigobe ndimva nyene muri jewe yuko nta munezero ufise muri uwo mwanya. Kuko mu mwanya uheze nari naba telefone turaganira bambire ba Gucci turakuya abo nitwashika bana cyo turakungere tubonana dukoraga content kararo gasema fresh. Achi umwana ndasuya je ndaba telefone ndababaze aho bageze. Nasikia simu azipiti. Mwanya muto Bali niwe ashia telefone. Ijambo ryambere Bali yambagije Gucci uko wapi? Cyambwiye ndi muhira. Twagize insanganya dusange ku bitaro kuri hospital militaire acara kupo. Akibimbwira muri umwe ngasema nasaba abajama. Content naravyibagije na jewe. Ni content yako wapi? Bali aweza kani fanyisha irere muri ibi bintu vyuko ngo bagize insanganya cyambwira ngo ni so content. Ubwo nyene nari mwibaraba naje mfata urugendo paka ku hospital militaire. Ndibuka nkishika kuri hospital militaire twashoye guhura na Christa, la belle Christa, asanze wari umukunzi wa Landry. Muri uwo mwanya sinabaramukije. Ukutabaramutsa nari mu yindi mood. Ariko my sister muri ujya mwanya narabonye kumengo ameze nk'umuntu yashavuye ukuntu bijanye ukungere naje giturumuka sinabaramukije kuko mind zanje zose nibaki na medite bana acha nikamwangalie mesha ukunge na merewe mesha njona Landry Promoter. Rumva reka ndabe kwanza babajama twe turavuganya muri umwanya bamerewe gute kaka. Sasa nikaba pita race faster. Nerekeza he muri urgence aho Landry yara di hamwe na Yan A. Higishikajya ikintu ca mbere Landry akimbona. Yambagije bana kaka. Yambwiye kaka. Tunaponea kufa. Tuliponea kufa. Chambira kaka poleni sana. Narindi jambo yasuye kuonyeshura kabisa. Ngiye kumukora ku kuboko yarakoma induru. Fujo kweli. Kasema ujama vraiment. Avuga ngara mkono wenye uliumia. Ni mkono wenye unapenda kushika mikro ya Top TV kabisa. Kuboko Landry Promoter aje ubone ari kwisimu. Akunda kuba afise nuko kuboko sana. Ugeragaje kuraba ku munwa.
wa munwa nyene ugerageza kubaha ama information menshi cyane atandukanye waragize ikibazo arakomereka. Sasa ku ruhande rwanje kugeza kuri uno mwanya acha tuniseme asante Mungu Baba. Ya kabisa. Guci umaze kumva iryo jambo barakubwiye ati twagize isanganya, uratubwiye neza yuko wahise wiyumvira uti yoba ari content. Umaze gushikaho ijambo Landry yakubwiye ati twahatswe gupfa. Guci muri we muri uyo mwanya yari yiyumva amerewe gute? Muri uwo mwanya no kubwira yuko ndugu yangu ukishasikia kwa zero neno ikintu cha mbere naciye mbanza kumendeka sema what ubu nagomba mbure umuryango wanje fast mu minota mike. Nagira mbure Ivbali, nagira mbure Landry n'abandi bari kumwe muri uwo mwanya. Ubu namarira rero muri uwo mwanya yari kuba ari kangenda tembera mu maso yanje. Kaka moyo muda narumvishije nyene muri jewe yuko hari ikintu cyanyigishije. Binyigisha yuko bro kwa hii dunia tumuombe Mungu sana kwa kila kitu chochote kile ambacho tunakuwa tunataka kufanya. Tuzoshirimana yacu imbere mu bintu vyose. Kuko ibibazo vyose duhura navyo Mungu anakuwa anajua kila kitu che tutakutana nacho. Ariko mu gihe tuba dutanguza kuyisenga Imana tukanayisaba urugendo rwacu petete aho tuba dushaka kugenda Imana iraturaba inzira zacu ikadukingira muri vyose bibi petete twari guhura navyo. Ego Guci tusubye nyuma gatoyi tugerageze kuraba nk'amaposti nk'umwe mu bantu basanzwe bakurikirana amaposti ya Landry Promoter ku mwanya kenshi yaba ku mastati cyangwa kuri Facebook ndetse no kuri YouTube dusanzwe dukorerako yariko aramenyesha abantu yuko agiye Ingozi ndetse aranapostinga n'ifoto yashitse Ingozi. Guci ivyo bintu yariko arabivanga no kwisfuriza isabukuru yiza Christa umukunzi wiwe. Nshaka kumenya amakuru twokura kuri Guci anife ya Christa Landry ariko aramwifuriza isabukuru yarabandanije iba canke vyahavuye bivangwa na gute ivyo bintu? Ku ruhande rwa ugerageje kubiraba anife yari kuba mu gihe mzee baba yiko kwa muganga. Anife yari kubasangapi isanganya ry'abayisangapi? We waronse amakuru Landry ko ari mu bitaro wayaronse sangapi? Mu ijoro mu masaa 3 ijoro. Landry Promoter mu masaa 2:19. Wana mu masaa moya hivyo kama mu masaa 2 19:20 Landry yari muri ivyo bibazo. Kandi yari karamanuka kugira baze baryoherwane hamwe n'umukunzi wiwe muri anif ya Christa. Niko vyari bipanzo ariko ndo hivyo mipango ya Mungu menye banashuka banakuja BJ kumbe na Mungu ameandaa kingine nituzi nta kintu na kimwe kibaho kibera ubusa nituzi impamvu bijya vyose vyabaye ariko ico gusa no kubwira kaka tumshukuru tu Mungu kwa kuona Landry Promoter angari muzima kuko hari abantu nzi ku ruhande rwabo bararyohewe cyane bumvishije Landry Promoter agize isanganya ariko bamenye yuko muganga tutere vibe killer vibe master ni muzima ntiyafuye kanazobandanya bakoma mpaka bapinge baki bafurayi basifurayi murabo bapinze haruna bamwe tutarabona ngakwa ahagwariye Landry ariko nta muntu numwe tutahumwikoma gusa bamenye yuko jamanga napumua na mutere mutamuona tena. Guci ntaguciriye mu ijambo nubwo ndabikoze ndaguciriye mu ijambo amajambo uri kurashikiriza kuri ico kintu nk'umunyarusaku nk'umuntu amenyereye ivyo bintu ndumva neza yuko umengo hariho message uri kuratanga wibaza yuko Landry bagize isanganye ku bw'uburozi baba baramuroze
cyangwa bagize isanganya kwera nyene vyari Imana nyene yoba izi vyo yakoze ni mipango yake Mungu. Ariko uvuze ati aracabakoma bivanye n'aba postinze amapost atandukanye. Hari aba postinze amapost atandukanye eka nabandi bandishiraho amatitre atandukanye ku biganiro bitandukanye bakoze. Ucubona yuko hari abantu batifuriza ineza y'umuntu. Ariko uminguri kubivugana gashavu guki. Oya sagashavu kaka. Sagashavu. Nubwo nagashavu no gashiramwo. Promoter no muji wanje. Turekanye nakazi. Hari ibindi duhuriza ko mina ujama. Sasa naambia Landry angekuwa ari kufa hivi. Bingekuwa sigura ko Landry wagize ubuzima bwa guki. Hari vyinshi amfasha jewe guki. Angekuwa ari kufa au bali angekuwa ari kufa bingendekaye byari kugenda gute. Byari kuba bimeze birababaje cyane guki uko biri kose birababaje ariko nk'abantu bari ko baradukurikirana kuko uri mu muryango wa Top TV nyezina uri umwishikira nyezina uri mu muryango. Abantu benshi bamaze imisi ba posting ya guki yaravuye muri Top TV gijeni na nini sababu abone labda na wapiga mabipini yari sinabakubise content n'umudemara mu masaha make sanda bakubise ibintu. Ikija reke kwereka yuko Top TV we are the #1 channel in our country. Landry ubaragwaye muga akipona mukamubona tena ameshigura ko Top TV ari Landry mukamubona afise micro ya Top TV bisigura ko Top TV ari Landry sikuvuga ngo bisigure ko Top TV ari Landry. Top TV turi benshi ariko Landry agwaye ibiryamye gute yoryama gute kandi atanguvu z'abantu ari nkomezi z'Imana ndio inasababisha Top TV bakie ko juu kabisa. Kuna nguvu za watu banapona. Warubivuze neza ati peut-être abantu babivuga kubera ntariko ndabakoma ariko ryari nabahaye ikiganiro nigano kimwe waduhaye guce mu gihe ubiravye neza na Top TV muri no misi mwari mwaryamye gato ntimwari ko murakora kuko na Landry yarigeze ku postinga ati nari nkumbuye micro iryo jambo yajyandikiye Top TV ntiyigera iryama. Ushobora kuba utambona imbere za kamera ariko ugasanga ndi mu bindi bikorwa vya Top TV ariko bitari kuri chaîne ya Top TV. None kugira ubone basi Top TV kirakora ni makubone dushizeho content ikiganiro nico abakunzi bacu batahura tuba turi mu bindi bikorwa papa. Turi mu bindi bikorwa nkuko ubu turi mu gikorwa cha Wema Entertainment. Ukuranyumva Wema Entertainment harimo Top TV. Wema Entertainment harimo Yan A. Muri Wema Entertainment harimo Yves Bali Embesilato. Muri Wema Entertainment harimo Label Christa. Ni wa muryango nyene ni twese. Si tunabaki tunapambana ndugu yangu. None umaze kuvuga yuko ngo Top TV na lala papa. Unatuvulia heshima. Mbanda bakomye. Bana, utuvulia heshima vrema kuko Top TV ni umuryango ukomeye cyane papa. Kabisa. Ego, nawe urabize kakwigirisha. Kweli. Guci reka ntituje mu bindi uko biri kose ivyo turiko turayaga abaratuzi. Musiandike titre ngo twamusanze Guci ko nakula chakula cha mgonjwa. Ndazi cameraman akara kamera ichakura pako target pako mesha bwana isubi yata kamera target acha tuongee kipindi niko na tabe cameraman alikuwa anapana kamera kidogo hiyo ni so simple Swahili. Dufungule puff dufungule kwa juu bana ningemkosa ndugu yangu Promoter kula ungendera unakula bo bakunzi bakoresha mu media uko biri kose turacishamo gatoyi tukiryohera gatoyi ariko byose no gushimira Imana kuko umugwayi gusha kuri no saha amerewe neza cyane. Abantu benshi muri ko muravuga ati koresha umwanya ubwo muja kwa Landry ubwo muja kumuraba ico mwotahura cyose ni mutoyi wanje hari jambo hari ikintu nabonye kuri Top TV ari ya system ati limikashi umugwayi akenera ubuyi akenera agasukari umugwayi akenera ibintu byinshi cyane abashoboye
501 500 nisikilize. C'est ça. 60 combien? 69. 501 648. 69 501 iradukunda 648. iradukunda Iyo ni limikash. Nimubone babandi bakoba gira utu systeme bigira ngo Landry Promoter mu gusaba abantu amafaranga ukeneye guterera. iyo niyo nimero Landry Promoter limikaje ushatse gushira ko akantu kama system bo nuwonyegera akantuma ubutumwa no bushikana. Unaguna nini kaka? Bo ni petit frère bo urumva mu bisanzwe limikashe twayitanze. Harufi nimero yanje atarinze kuraba kuri limikashe. Mu kiganiro ntabonye ijya nimero igumizamwo ya limikashe. Tajoko pamoja na bare wengine. Bo oya uko biri kose ni muri bwa bumwe nyene ni muri gwa rukundo dufashe cyane dusengere cyane Landry Promoter na Yan A na Yan A ya Shapona Yan A angana naumia kumdomo ndugu yangu angana naumia kumdomo aipiga taka stile hapa angana naumia kumdomo bana ni gani hilo muite Yan A muhamagara Yan A bana ni gani hilo ego Gucci noko wende konda mugusozera ibikogwa vya Wema Entertainment mubigejeje hehe bro na hari ingozi bari baduze mu bikorwa vya Wema Entertainment ari n'ibikorwa vya Hit Top TV ico nakubwira cyo ibikorwa vya Wema ibikorwa vya Wema Entertainment vyipanze neza cyane urukumva ko kajambo ka cyane vyipanze neza cyane turashimira cyane manager wa Wema Entertainment vraiment ahari hose mama nimbo nyumva ingo gato nimbo nyumva manager wa Wema bakunzi bakoresha media Yan A wewe mu bisanzwe afa nk'umugabo kabisa afa nk'umugabo agwara nk'umugabo ameze neza cyane Yan A subira uramutse abakunzi bakoresha media gato bro ndabaramukije mwese abafaniji ba koresha umwanya TV nikoresha umwanya TV koresha umwanya media sorry aho muri hose ndabamenyesha ko ubu Yan A ubuzima bwifashe neza naho umunwa ukwibabaye n'umutwe n'ukuboko ndumva ko dushaka kuyagana koresha umwanya ibintu bikagenda neza cyane uranaberewe kaka murakoze cyane ariko nambaye ikabutura nyene kaudana niboni nyani nivyo vyiwe kubegwa kwa Yan A nivyo vyiwe Wema Entertainment inafanya kila kitu Wema Entertainment inafanya kila kitu chawa hatuna probleme na Wema Entertainment abantu ndo bana probleme na si nabaruzi niho bava bro abantu ndo bana probleme Yan A jewe ico ndagusaba ni kimwe sindagusaba ngubiki nibiki vyagenze ukubigarukiko kuko abenshi bariko barabishikiriza guci abitubwiye ndetse na Landry Promoter no munsi urabona neza yuko yasohoye akarimi gatoyi Yan A abakunzi b'umuziki w'u Burundi ubabwiye iki muri ibi bihe muri mu bitameze neza abakunzi b'umuziki cyo no babwira nuko botuba hafi nkaje Yan A nabisabira kantu uko mwapostinze inkuru abajournaliste batandukanye batari bananzi ntibadukunde mu bibi gusa ahubwo badukunde no mu byiza igikorwa canje gasokeje canke hirya yejo bagipostinge batizunze nga wazi ko abarundi kuntu bameze ugize isanganya baragupostinga mugabo wabona igikorwa gisohotse ugaca bagukupa agency avye ko urukundo mwatugiriye nyimba atari ugwanka mukadupostinga twagisanganye tutari hypocrite muze mu rukore nasohora indirimbo yanje igiye kuza nababwiye ko video yakozwe na Brian Smith ikaze yatwara amafaranga menshi ni yatumye nurira n'indege umva ndibaza ko nzobashimisha reka twarindire gusa umwanya ugire bro yego cyane Yan A abakunzi b'umuziki wawe wobabwira wobibutsa yuko uri for he uri foro mu nyandiko cyangwa uri foro muri flow mu bavuga gute pax kwa sana ni bivuge mu Kifaransa suri mfashaga kipindi mtu anaongea Kifaransa mimi najua France bivuge biseme sa mu Kifaransa ure jado njo bwana kataga mu emission nasiya ngo mbengo nihenze gabaje wevuga mu Kifaransa byashatse kuvuga uri foro hehe mu bisa agenda foro hose kwandika kuririmba hose ndi hagati na hagati hose ndagerageza n'ijwi
nico yuko sawa kabisa. Yani abaririmbyi benshi bariko barashira uburyo bwinshi mu kazi kabo, barakenera amapriorite kanaka, bararondera abantu bafasha kanaka. Yani wewe byose arifasha, nta kibazo, nta muntu numwe yorondera pembeni ati ingufashe gatoyi turabe yuko ibikorwa byo bandanya bikomeye. Bo imitwe ikoranye kandi ngo bugirigiri bugira babiri, nta muntu umwe yigera yikwiza, ariko gendemera ibindimo, ariko gusa guhanuza impanuro nayo irakenewe, yaba mu babanyi mu bagenzi, kugira ngo ibintu bivyara umusaruro. Ya reka nemerera abakunzi bakoresha media yuko mfise urusaku rumeze neza cyane, ariko nzorushira habona inyuma yibi bihe turimo. Ndabakunda cyane, behind camera ni yamboregwa Pax Alaba. ama jengiye kwanza Meshana kungoya Alan egaracha bakunzi bakoresha umwanya